that heavenly music steals over the sea, entrancing the senses like sweet melody. 'Tis the voice of the angels borne soft on the air. For me they are singing their welcome I hear. On the banks of old Jordan, here gazing I stand, and earnestly longing I stretch forth my hand. Send a convoy of angels, dear Jesus, I pray. Let me join the sweet music, come take me away. Though dark are the waters and rough is the way, if Jesus permit the wild surges, I'll brave. For that heavenly music has ravished me so. I must join in that chorus. I'll go, let me go. I must join in that chorus. I'll go, let me go. This evening's presentation ikigwa cyo kuno mugoroba is entitled gifise umutwe w'amajambo uvuga ngo The Second Coming. kugaruka kwa kabiri. The second coming of Christ. Kugaruka kwa kabiri kwa Yesu. I'm going to read in Matthew chapter 24. Nza gusoma muri Matayo igice cya 24. In fact, let us read it. Rero reka mwake Bibiliya zanyu kugira dusome. As starting point. Matthew chapter 24 from verse 1. Ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 24 kuva ku murongo wa mbere to 14. Tuza gushikana ku murongo wa 14. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. Yesu arasohoka ava mu rusengero, akigenda abigishwa biyo baramwegera ngo bamwereke inyubako y'urusengero. And Jesus said unto them, Yesu arababwira ati, see ye not all these things? ntimubona ibi byose? Verily I say unto you, ndababwira ukuri, they shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down. ntabuye rizosigara rigeretse kurindi ridasamburiwe hasi. And as he sat upon the Mount of Olives, yicaye ku musozi wa Elayono, the disciples came unto him privately, saying, abigishwa be baramwegera baramubaza bati, tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? tubwire ibyo bizoba ryari, kandi ikimenyetso kizoba ikihe cyukuza kwawe nico umuhero w'isi. And Jesus answered and said, Yesu arabishura ati, take heed, mwirinde, take heed mwirinde, that no man deceive you. mwirinde ntihakagire ubazimiza. Verse 5. Murongo wa 5. For many shall come kuko in my name, bazoza mu izina ryanjye, saying, I am Christ, bati ni jewe Kristo, and they shall deceive many. kandi bazozimiza benshi.
And they shall hear of wars and the rumors of wars. muzokumva intambara n'ibihuha by'intambara. See that ye be not troubled, Mwirinde for all these things must come to pass. ntimuhagarike imitima kuko bitazobora kubaho, But the end is not yet. ariko umuhero ntuzoba urashika. For nation shall rise against nation, Kuko ihanga rizotera irindi hanga, and kingdom against kingdom, ubwami buzotera ubundi bwami. and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. Hazotera amapfa no kunyeganyega kw'isi bizobaho henshi. All these are the beginning of sorrow. Ibi byose ni intango y'imibabaro no kuramukwa. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you. Niho bazobatanga ngo muzigirizwe, bazobica. And they shall be hated of all nations for my name's sake. Kandi muzokwankwa n'amahanga yose abahora izina ryanje. Then shall many be offended, and they shall betray one another, and shall hate one another. Niho benshi bizobatsitaza, bazoryarukana, bazokwankana. And many false prophets shall rise, and shall deceive many. Kandi hazokwaduka bigira bavugishwa n'Imana, bazimize benshi. And because iniquity shall abound, Maze kuko ubugarariji buzogwira, the love of many shall wax cold. urukundo rwa benshi ruzotimba. But Ariko he that endureth unto the end, uwihangana agashitsa kw'iherezo, the same niwe shall be saved. azokira. And this gospel of the kingdom Ubu ubutumwa bwiza bw'ubwami shall be preached into all the world, buzovugwa mu isi yose, for a witness unto all nations, ngo bube ikimenyetso kibera icabona amahanga yose. and then the end shall come. Maze umuhero zocuza. Let's pray. Kadusenge. Heavenly Father, Data uri mu ijuru, we thank you for your word. urakoze mwami, We thank you that we are here to study your word, urakoze ko turi hano ngo twige ijambo ryawe. and we want you to be our teacher. Ubane natwe May you be our teacher, Lord, mwami, ube umwigisha wacu, and that your Holy Spirit help us to understand umuhemu wawe yera abane natwe, adufashe gutahura as we dive into the truth of your word. igihe twimba mu kuri ku jambo ryawe. And we pray in the name of Jesus Christ. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. The second coming. Ukugaruka kwa Yesu. What Kabiri. are the things that are going to take place Mbega n'ibiki bizoba so that they can show Jesus is about to come? kugira ngo vyerekane ko Yesu agiye kugaruka. We have read Twasomye there shall be wars hazoba intambara, and rumors of wars. ibihuha by'intambara, There shall be famines. inzara. Oh, wait, are there wars now? Bagenzi, mbega hari intambara? I don't need to put them on the screen. Right? You already know it. Sinkeneye kubishyira ku gitambara kugira ngo mubone ko intambara zihari, twese turabizi. Nowadays we have media to tell us everything. Igihe turimo hariho ubuhinga ngurukana bumenyi kugira ngo butubwire amakuru. Even somebody who has eaten ugali in his room, you can find it on Facebook or on Instagram. Uwo muntu yagira amahirwe agafungura ubugari usanga ari ku buhinga ngurukana bumenyi. Isn't it? Siko bimeze. There are so many wars today. Hari intambara nyinshi. It says nation shall rise against nation. Bitubwiye ngo amahanga azohaguruka atera yandi. Today a nation just comes and says, I don't want you to do this. And Uyu munsi igihugu cyawe kikavuga ngo singomba gukora ibi. if we tell another nation, Igihugu kikabwira ikindi. if they don't listen, they will go to attack them. Igihe batumvirije barabatera. Is that happening? Biriko biraba. There shall be famines. Amapfa. Are there famines? Pestilences. Azobi ibyiza. You know the pandemics? Murabyibuka ibya COVID? Ebola? Aha kujya ko havugwa Ebola. They are happening. Ibi Right? byose biriko biraba.
But the Bible tells us this is not the end. ariko Bibiliya bivuze neza iri ntago ari ryo herezo, It's just the beginning of sorrows. ahubwo ni intango y'ibihe Because it by'umubabaro. says, you shall be delivered up Bibiliya yavuze to be ngo afflicted. bazobatwara, muzotangwa mu hamwe. That's still yet to come. Ibi rero nibigiye gushika Stick around for the coming presentations. kandi bizoba mu byigwa bizoza, We're going to see how that's tuzobibona going to be. uko bizogenda. So yes, the end is near. Ego nivyo umuherezo uriko Jesus is uratwegereza. about to come. Yesu agiye kuza, But they see something that needs to happen. ariko kandi hari ikintu gitegerezwa kuba. But we need to understand today, how is this second coming going to be? Turakeneye gutahura mbega ukukuza kwa Yesu kwa kabiri bizogenda gute. Don't be fooled. Ntimuze muzimizo cyangwa ngo ntimuze mubeshwe. Don't be. Jesus said in verse 4, take heed that no man. Mube maso kugira ngo ntihagire umuntu abazimiza. Verse 5, Umurongo wa 5, he said, many will come in my name. kuko benshi bazoza mu izina ryanje. They will come teaching that they are teaching about Christ. Bavuga ngo nibo Kristo, And they will deceive many. kandi bazozimiza benshi. I hope you and I are not among those who will be Ndizera deceived. yuko mwebwe nanje tutari muri uwo mugwi w'abazozimizwa. And verse 24 Umurongo wa 24 of the same chapter, mu Matthew cyo gice nyene 24, cya 24, for false Christ and the false prophets will rise. hazohaguruka abahanuzi b'ibinyoma, ba Yesu b'ibinyoma n'abahanuzi b'ibinyoma, And they will show great signs and wonders to deceive. bazokora ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo bazimize. If possible, they will deceive the very elect. Mbere binashobotse bazozimiza n'abatoranijwe. Today there are many prophets. Bagenzi, uyu munsi hariho abigira abahanuzi benshi. There are prophets who are healing diseases. Hari abahanuzi bariko barakiza ingwara. There are people who fly to go see these people. Hari abantu benshi bafata ingendo, barafata mbere n'indege barazifata bagiye kuraba aba bantu, So that they can prophesy for them. kugira ngo babahanurire, bababwire ubuhanuzi. And Jesus says, there will be many. Yesu yavuze ngo bazoba ari benshi bazoba. False Christ and false prophets. Ba Yesu b'ibinyoma n'abahanuzi b'ibinyoma They go in the churches. baraja mu mashengero, Because if they will not be in churches, kubera ko hamwe batoba bari mu mashengero no one will go to them. nta Will muntu n'umwe know that ubizera. they would be like, Abantu That's not bagira Christian. kamakenga akavuga ati bisi bijanye n'ibyo gikristo. no, it goes through churches. Rero barinjira mu mashengero, They are apostles and prophets. n'intumwa n'abahanuzi. Today there are people who tell you that alone you cannot study the Bible and understand it. Bagenzi, hari abakubwira yuko ku giti cyawe udashobora kwiga Bibiliya mbere unayitahura. That you need a priest or somebody who has a diploma. Urakeneye umuntu afise ubumenyi mu by'iyobokamana, umuntu w'inararibonye mu byo kumenya ibya Bibiliya. What role does the Holy Spirit play? Hamwe biba bimeze uko igikorwa camwe mu yaraco bari icyaha. Do we need anyone for our salvation? Mwibaza ko ari dukeneye kubijanye n'agakiza kacu. Jesus says, you just come to me. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe. He's the only mediator. Yesu niwe muhuza, niwe ari hagati na hagati. Verse 26, Matthew 24. Therefore, if they say to you, look, he is in the desert, niwe babwira ati hari mu bugaragwa, don't go there. ntimuze mujeyo. Look, he's in the inner rooms, hari hariya mu cyumba, don't believe it. ntimuze mubyizere. But Jesus knows they are going to come. Yesu yarabizi ko bazoza, ibyo bihe bizobaho. I want to submit to you that those who take journeys to go to see this man of God is prophesying, and we go to see him. Ndababwira abo bantu bafata ingendo ngo bagiye kuraba abantu bitwanga abantu bakozi b'Imana. It's the same as saying Christ is in that church and not in this church. Niba abandi bavuga ngo Yesu ari muri irya shengero ariko muri iri si hari. So you go there. Rero genda hajya. That's where you're going to be helped. Aho rero niho uzofashwa. As if
Christ cannot come where you are. nkaho Yesu atoza aho uri. The only thing that you need so that you can have the presence of Christ is his word. Ikintu kimwe ukeneye kugira ngo kuhaba kwa Yesu kubeho muri wowe ni Bibiliya yera. It's his word. Ijambo ryiwe. This is the word of God. Iyo ni ijambo ry'Imana, Bibiliya yera. John 14, Yohana 14 1-3. umurongo wa 3. Let not your heart be troubled. Imitima yanyu ntihagarare. You believe in God? Muizere Imana. Believe also in me. Nanje munyizere. In my Father's house Imuhira kwa data are many mansions. hari amazu menshi. And if it were not so, Yaba atariho I would have told you. mba ndabibabwiye. But I go Kuko ngiye to prepare kubategurira a place for you. ahanyu. And if I go and prepare a place for you, Ko rero ngiye kubategurira ikibanza cyanyu, I will come again nzogaruka and receive you unto myself. kubajyana That where I am, kugira ngo aho ndi there you may be also. namwe abariho muba. This is a promise of Jesus. Iri ni isezerano Yesu yaduhaye That he went and he's going to come back to take ko us. agiye kandi azogaruka kudutora. That he will take us to be where he is. adutwara hari. The thing is, we don't know when exactly he's coming. Ukuri nuko ntago tuzi neza na neza umunsi azoza. We can see the signs of the time. Turashobora kubona ibimenyetso We by'ibihe. see his coming is close. Turabona ko kuza kwiwe kwegereje. But Ariko no one knows the day of the hour. nta muntu n'umwe azi umunsi ndetse n'isaha. But one thing we know for sure Ikintu kimwe tuzi tudakekeranya, is that he's going to come. Yesu azogaruka. I'm going to give you characteristics Ndagiye kubaha ibintu bimeze nk'ibimenyamenya that will show his coming. bitwereka ukuza kwiwe canke bizokwereka ukuza kwiwe. That if somebody says something that is different, Kugira ngo ntihagire uvuga ibinyuranye n'ivyo, you will know that's not biblical. uzocumenya ati uyu muntu ntajanye na Bibiliya. The first one Cambere, is that his coming is literal. icambere nuko kuza kwiwe kuzogaragarira amaso. It's literal. It's not symbolic. Ni ibintu bizogaragarira amaso ya buri wese, ntago ari ibintu biri mu bimenyetso. He says, I'm going and I'm going to come. Yaravuze ngo ndagiye kandi nzogaruka. The same way muri bwa buryo nyene as he came to the earth igihe yaza ku isi to redeem us, aje to kuducungura, die on the cross, gupfira ku musaraba and w'Ikaruvali, the people saw him, kandi abantu bakaba baramubonye. he will also be seen Ni muri ibyo nzira nyene nazokongera kubonwa when he comes back. igihe azoba agarutse. Titus chapter 2 verse 13 Tito 2:13 says, haravuga ngo looking for the blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. twitegereza ibyizigiro by'umugisha hamwe n'ukuzoseruka k'umwami wacu umukiza ari we Yesu Kristo. He will appear and we will see him. Bagenzi, azoseruka ku bicu kandi tuzomubona. Everyone. Let's Buri go. muntu wese, Regardless of where you might be, aho uzoba uri hose you will see him. uzobona Yesu. In war, Uri mu ntambara, in your office, uri mu biro, wherever you might be, mugenzi, aho hose uzoba uri you will see him. uzobona Yesu. Second characteristic of his coming, Ikigira kabiri cyo kuza kwiwe personal. ni muntu wese ku giti ciwe. How? Mbega bizogenda gute? He will come in person as he went in person. Nkuko yaduze yambaye umubiri, ni nakazogaruka nyene tumubone. Acts chapter 1 verse 11. Ibyakoze mu gice cya mbere The angels, umurongo wa 11. they were telling the apostles when they were looking up Jesus Kuri wa going up, musozi abimarayika babwiye intumwa za Yesu igihe zamubona duga, and they said, baravuze ngo where you see him going, uyo Yesu mubona agenda he's going to come back the same way. azogaruka muri ubwo buryo nyene. They are actually trying to repeat what Jesus said himself. Bariko baragerageza gusubiramo ibyo Yesu bwiwe yivugiye. You see the person going and you're going to see the Uyo person Yesu mu coming. buryo bw'umubiri mubonye agenda, ni nakazogaruka muri iyo shusho nyene yo kuba yambaye umubiri.
Imagine if you had seen Jesus, niwiyumvire hamwe uba warabonye if you Yesu were among the disciples, hamwe bari muri bajya abantu bari kuri jya musozi wa and you Elayono know his features, how he looks like. ukaba waruzi ishusho y'uko asa Just the same way I can see Willie here. nk'uko ari ndiko ndabona mwene data wiri hano I can see his face. arashobora kumbara mu maso If I go away for some years hamwe noja kure yiwe imyaka runaka and I see him again, nkongera kumubona I will say that's Willie. nkavuga ati uyu ni wiri That's how the disciples are going to be. uko ni kintu maze Yesu izuba bimeze That's kubona Yesu Jesus coming back. azoba tubone Yesu wawe ni twari tuzagarutse The same way now I just saw my brother Olivier there, nkuko nabonye mwene data Olivier hajya and I recognize that's Olivier. ntaca who's ndamwibuka there. tuti uyu ni Olivier But we will also recognize him tuzomenya because Yesu he's our Savior. kubera ko ari umukiza wacu Because there are signs, there are descriptions in the Bible that tell us how hari it's going to come. ibimenyetso bibiri yitwereka bizomutwereka The third is visible. icya gatatu azobonekera amaso y'abantu Literal, personal, and visible. bisigura ngo kuza kwiwe kuzoba kubonekera kuboneka azoza yambaye umubiri amaso y'abantu azomubona Revelation 1:7. Yeshu Yohana igice cya 7 Behold, he is coming with clouds, ehe arazanana n'ibicu and every eye shall see him. kandi ijisho ryose rizomwibonera Wait, every eye? buri jisho ryose Somebody can tell you, umuntu arashaka kubwira the earth, the Isi. planet, isi is tubaye round, ni umuzingi or it's elliptic. ni kumbure yifise ishusho nk'iya ellipse Okay, it's secular, it's round. ni umuzingi ifise ishusho murayibona y'ikintu kizingiye hamwe So, suppose one is here iyumvira umuntu umwe ari hano and another is on Australia. uwundi muntu ari muri Australia At this moment in Australia, it's during daytime. mbega muri Australia muri kano kanya baba bari ku murango And now we are evening. ubu turi ku mugoroba So if he comes, we're going to see him the same time. niyaza tuzomubonera umwanya umwe How? I don't know. bizogenda gute sindabizi The Bible tells me Bibiri imbwira ngo every eye buri jisho shall ryose see him. rizomwibonera And I believe it kandi ndabyizera because God said it. kubera ko Imana ariyo yabivuze Hallelujah. amen Everyone is going to see Jesus coming in the buri muntu clouds. wese azobona Yesu aseruka ku bicu Then the sign of the Son of Man will appear in heaven. And then all the tribes of the earth will mourn. ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizoseruka ku bicu kandi ihanga ryose mbere n'isi yose They will mourn. bazomuborogera And they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. bazobona umwana w'umuntu aseruka ku bicu byo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza So all the tribes of the earth. That does not exclude those who are in Burundi or those who are in Brazil or those who are in Australia. imiryango yose yo mu isi amahanga atandukanye ahazo bari ku mugabane w'isi ntibatandukanije Everyone will see him. buri muntu wese azomubona That's what the Bible says. ibi nibyo Bibiri ivuga Somebody says something different, it's not biblical. bagenzi umuntu ntiyavuga ibinyuranye n'ibyo turiko turiga si Bibiliya Fourth, kigira kane it will be audible. hari amajwi azokumvikana It will be audible. hari amajwi azokumvikana And there were noises and thunderings and lightnings, and there was a great earthquake, such a mighty and great earthquake. hari amajwi hari imiravyo inkuba no imiravyo kandi hariho nyamugigima ihambaye itigeze kubaho kuva ku ntango y'isi Then every island fled away, and the mountains were not found. buri zinga ryose rikugwa ahantu haryo maze imisozi ntiyasubira kubonekana For the Lord himself will descend
from heaven with a shout, kuko uhoraho ubwiwe wenyine ari wazomanuka avuye mu ijuru with a shout, with the voice of the archangel, n'ijwi rirenga ry'umumarayika mukuru n'akamo, and with the trumpet of God. hamwe n'inzamba y'Imana. You know a trumpet, inzamba it's murayizi very loud, ni ikintu kivuga cyane, and we will hear it. tuzoyumva. And the dead in Christ shall rise. kandi abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka. Imagine a noise that even the dead will hear. nimwibaze namwe ijwi abapfuye bazokumva. I'm joking. They will hear because God raised them. bazokumvira ijwi kubera ko umwami azoba yabakuye mu mva yabazuye. So it will be something that will be like audible, that our ears will hear. ukuza kwa Yesu ni ibintu amatwi azokumva, hazoba hari akamo, There will be a rumbling, hazoba akamo ijwi ry'umumarayika mukuru, cracking, ibintu bizoba bivuze urwamo, earthquake, hazoba nyamugigima zitigeze and then kubaho. we will hear the trump. the inyuma ya trumpet. nyamugigima tuzokumva inzamba zivuga. And then the dead in Christ will rise. maze rero Yesu azomanuka. By the way, did you hear? He will come with his angels. mwabyumvise Bibiliya yavuze ngo azozana n'abamarayika biwe. We're gonna see him with angels. tuzomubona azananye n'abamarayika. That's the Bible. iyi ni Bibiliya yera. That's what he says ibi nibyo Bibiliya ivuga about the coming of Christ. ku bijyanye n'ukuza And kwa then he Yesu. says, when the dead have risen, aravuga ngo igihe abari mu mva bazoba bamaze kuzuka, then we who are alive abazoba bakiriho and remain bazoba will basigaye be caught up bazoteruranwa nabo. together with them, tuzoterurana n'abazoba bavuye mu mva, and we go in the clouds maze tuduge mu bicu to meet the Lord in the air. gusanganira Yesu mu bicu byo mu kirere. Meaning, bisigura ngo there is no one who will see Christ before the other. bisigura ngo ntawe uzotanga uwundi kubona Yesu. Even those who are dead mbere now, n'abapfuye ubu they have not seen God, ntibarabona Imana, but they will see him, ariko and they will bazomubona meet him kandi bazomusanganira, together with us. bazoba bari kumwe n'abazoba bakiri bazima. Don't you love the Bible? bagenzi ntibitaryoshe gaye ntimwikure. And so shall we ever be with the Lord. tuzohora tubana n'umwami. Haleluya. Literal, personal. si bimenyetso ni Yesu bibazo zambaye umubiri. What's the third? Come on, remind me. personal. Visible. bizogaragara amaso ya Audible. bose Thank you, kandi Yoshua. amajwi azokumvikana. How about, mbega you see this book? iki gitabo murakibona, It says left behind. ibyasigaye Jerry Jenkins. cyanditswe n'uwitwa Jerry Jenkins. Left behind. ibyasigaye Like you have been left behind. cyangwa ibyasigajwe inyuma, Abasizwe. abasizwe, abazoba basigaye inyuma. What about the rapture? Do you know what the rapture says? murazi iri jambo icyo risigura. Like the rapture, there are people who say that God will come and take some people to heaven. hari abantu bafise ibyigisho bivuga ngo Yesu azoza afata abantu bamwe mu kabanga batware mu ijuru. That you wake up, you don't find your spouse. ubyuke usanga umugore wawe yagiye. Is that what we read? nibyo twize. That's not what we read. ibyo sibyo twasomye. And the word rapture is not found. iri jambo rero Bible. akabanga ntaho turibona muri Bibiliya. Where does it come from? mbega riva he? The word rapture means a catching up or a snatching away. iri jambo gukora mu kabanga ni gusahura, ugutwara umuntu mu bintu mu buryo butamenyekanye, ugasanga umuntu yanyitse So yagiye. meaning like those people will be stolen abo bantu bisigura ngo bazokwibwa mu mugwi w'abandi without bagatware, noticing. ntibizomenyekana uko bagiye. Where does it come from? naniye ibi byigisho biva he? Because 1 Thessalonians 4:16 says, ikete yanditse no kakane the 16 Lord havuze himself will send
from heaven bivuze ngo uhoraho ubwiwe umwami uhoraho ubwiwe azomanuka avuye mu ijuru with a shout. n'ijwi rirenga. Is this the rapture? Akana kabanga gabagenzi, When he comes, it will be with a shout, niyaza n'ijwi rirenga rizovuga with the voice of the archangel. hamwe n'akamu k'umumarayika mukuru. Can somebody shout? Can Harogerageza somebody shout here? kuvuga ashize ije hejuru. Come on, shout. Gerageza, I give you permission. ndabahaye akajyo. Shout as hard as you can. One person. Vuze induru kumva Yes, ubishobora. please. Okay, Yes. that was not a big shout. You tried. Ako wagerageje. Did everyone hear? Mwamwumvise? That was not a shout. Imagine a shout. Even it's going to wake up some people who are sleeping in the rooms in this hotel. Iba iyumvira ijwi ryovyura n'umuntu ajyanye ubunyene mu hoteli hariya hejuru. So, and he says, the trump of God is going to N'inzamba sound. y'Imana izovuga. Is that rapture? Nakabanga Is gahemu. that secret? Hari akabanga Are mwumvise people going to be taken secretly? k'abantu bazoza baratogwa That's ntawe not bimenye. biblical. Ibyo si byigisho bya Bibiliya. Then we who are alive Abazoba bakiriho and remain basigaye will be caught up together with them. tuzoteruranwa nabo. Those who were raised from the dead Abavyutse bavuye mu mva and those saints who will be living n'abagororotsi bazoba bakiri hari will bazima. be caught up together. Twese tuzoteruranwa. No one will go before the other, Ntawe uzokwitangira uwundi. but will be caught up and go in the clouds to meet the tuzoterurwa Lord in tudugane the air. mu bicu dusanganire Yesu. Christ will not put his foot, Yesu icyo gihe ntagazoshira ikirenge ciwe hasi ku but we isi. will meet him in the air. Tuzomusanganira mu kirere. We will be caught up. I don't know how it's going to be, but we're going to defy gravity. Sinzi ko bizogenda mugabo icyo gihe ibyo twize muri fizike tuzobigwanya tuzobikuraho. Gravity will not have any power on me. Icyo gihe ya mategeko adufatira hano hasi nta bubasha zoba kidufiseko. Rapture comes from Latin word that means rapier. Iri jambo twize yakabanga riva mu jambo ry'ikilatini ry'umwimerere rivugwa uko mubibona ngo rapide, which the English is rapture. mu cyongereza taniri twabonye akabanga. What about Christ coming as a thief? Gute Doesn't kuri the abavuga Bible ko say that? Yesu azoza nk'igisuma? Right? We read that in the Bible, right? Turasoma muri bibiri bivugwa. Okay, let's see what it says. Christ coming as a thief refers not to how he comes, but to when he comes. Kuvuga ko Yesu azoza nk'igisuma ntago mu by'ukuri biba bishingiye kuko uko azoza ariko ahubwo igihe azozirako. Because Kubera ko he will come at a moment when we least expect it. azoza mu gihe tutari tumwitezemwo. Because a thief Kubera ko igisuma always comes when you don't expect it. kiza mu gihe mu by'ukuri utaruciteze. When you expect him, he cannot steal anything. Igihe yumvira ko aza kuza icyo gihe ntikiza kwiba. Christ is going to come with the clouds of heaven. Yesu azozana n'ibicu byo mu ijuru. The clouds of heaven means the angels. Ibicu byo mu ijuru turagaruka ku bamarayika, birasigura abamarayika. And it says every eye Bibiliya yavuze ngo ijisho ryose will see him. rizomwibonera. All tribes of the earth Amahanga yose yo ku isi will see him come. azomubona aje. Every ear I- will hear. Ugutwi kose kuzokumva. There will be a great earthquake. Hazoba nyamugigima kunyiganyiga ku isi kutigeze kubaho. How many have ever experienced an earthquake? Ni bangahe bamaze kumva nyamugigima? Is it audible? Mbega Does it nyamugigima make a noise? iravuga irashira ijwi hejuru? Yes, it does. Ego. Imagine this building will be hit by an earthquake. Iyumviriye inzu When hamwe it's yoba ikubiswe crumbling, nyamugigima ikabiri You will hear it. kirasambagurika urabyumva. And there will be the sound of a trumpet. Hazoba ijwi ry'inzamba. And the dead will be raised. Mbere abapfuye bazozugwa. That's the coming. They are not separate. It's the same event. Ibi rero ni ibintu byerekana ikintu kimwe kiriko kiraba ntago ari ibintu bitandukanye. 1 Corinthians 15 verse 52. Igitabo cya mbere cy'Abikorintho 15 In the moment, mu kanya gato in the twinkling of an eye, nk'ako gukubita urugohe at the last trumpet, igihe inzamba ya nyuma
For the trumpet will sound and the dead will be raised incorruptible. kuko inzambi zovuga amabaza bapfiriye muri Kristo bazuka umubiri wo kutabora, And we shall be kandi natwe changed. tuzohindurwa. We shall be changed. We're not going the way we Tuzohindurwa. are. For this corruptible must put on incorruptible. kuko uyu mubiri ubora utegeza kuza kwambara kutabora, And this mortal must put on immortality. uyu mubiri upfa utegeza kwambara kudapfa. That's how Christ is going to come. uku niko Yesu azoza abagenzi. So you might, when he comes, you might be just sitting igihe hazoza ushobora kuzoba wicaye in your house, mu nzu yawe, maybe reading. kumbura uri kurasoma, Maybe you might be at your work. ukumbura ushobora kuzoba uri ku kazi. And when he comes, you will hear and go. igihe azoba aje uzomwumva maze uje kumusanganira. If you are in the field, Igihe you will uzoba- hear, you will see. igihe uzoba uri mu murima And go welcome uzovyumva, uzobibona kandi uzogenda kumusanganira. Let me tell you, Revelation 6:17 says, ibyashe Yohana 5:17, when he comes, igihe azoba aje who shall be able to stand? mbega ninde azohagarara? Who shall be able to stand? ninde azoshobora kwihanganira uwo Because munsi it is uteye ubwoba important to w'Imana? know, kuko Bibiliya iravuga, it is important to know birakenewe ko tumenya that when he comes, ko igihe azoba aje he won't be coming for everyone, ntabwo azoba aziye umuntu uwo ari we wese, only for those who are ready. kuri abo bamwiteguriye. Let's see. Revelation 6:15 and 16. ibyashe Yohana 5:15-16. People will hid themselves in the caves and in the rocks of the abantu mountains, bazokwihisha mu bihonamanga, bihishe mu misozi, and they will tear to the mountains and rocks to fall upon them, bazobwira amabuye n'ibitanda by'amabuye ngo bibagweko, so that they can hide from him who's kugira ngo coming. bibahishe ubwiza bw'Imana. Which side are you going to be on? uzoba uri ku ruhande urwahega mugenzi? Those who want to hide, kuri abo bagomba kwihisha uburake bw'Imana, or those who will say, there he is bazovuga ngo cyangwa bazovuga ngo iharaje to take me? adutware muhira? Where do you want to be? ushaka uzoba uri? We need to choose sides. turakeneye guhitamo uruhande duhagararako. We are in a time where God is bargaining with us, turi mu gihe Imana iri ishaka ko twicara tuganire, where he is trying to convince us to choose him, ariko aragerageza ku munsi kutwumvisha kumuhitamwo, so that when he comes, we may not be among those who will run to hide, kugira ngo igihe azoba aje ntituzobe muri abo bazokwihisha uburake bwiwe, but those who will say, wow, that's so beautiful. akaba azovuga ati mbega ibintu byiza, This is my God. uyu niyo Mana yanje narindiriye. 2 Thessalonians 1 Ikete ya kabiri y'Abikorinto igice cya mbere umurongo w'indwi and 8. n'umurongo And to w'umunani. give you who are troubled rest with us when the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels. kuri abo babarana natwe, kugira ngo igihe Yesu umwami Yesu azoba ahishuwe ku bicu mu ijuru aziranye n'abamarayika biwe In flaming fire, mu muriro waka, taking vengeance on those who do not know God, kugira ngo yihore abo batazi Imana who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. kandi batitondera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yesterday we studied that we need to know God, ejo twize ko dukeneye kumenya Imana, and he's going to come kandi agiye kugaruka taking vengeance on those who do not know him, kugira ngo yihorere abo bansi aho batamuzi. because those are the ones who will run to abo hide. rero nibo bazohunga kwihisha uburake bw'Imana, They will be running to hide, bazogenda kwihisha asking the rocks to fall upon basaba them, ibitandira by'amabuye n'imisozi ngo bibagweko, while others who are ready mu gihe abo biteguye will be standing saying, come Lord Jesus, bazoba bahagaze bavuga ngo ngwino Mwami Yesu, niwe twari dutegereje. whom the Lord will consume. The Lord will consume those who
do not know ba him. bandi umwami uhoraho azokwicisha ubwiza bwiwe hamwe With the n'ukuza brightness kwiwe of his coming. ubwiza bwiwe no guseruka kwiwe. Those who don't care abo ntacyo bibabwiye about the word of God, batitwararitse ijambo who ry'Imana, are in immorality, ba bandi bari mu bikorwa by'isoni nke, instead of preparing themselves. mu kishingo cyo kwitegura ubwabo. And those who are preparing themselves, Abo bariko baritegura uyu when munsi, Jesus comes, they will be, igihe Yesu azoba aje bazovuga ngo this is our God. iyi niyo Mana yacu, We have waited for him, iyo twari tumurindiriye and he will save us. kugira ngo This adukize. is the Lord. Uyu ni uhoraho, We have waited for him. twari We tumurindiriye, will be glad and rejoice in his salvation. tuzonezerwa tunezererwa agakiza kiwe. My brothers and my sisters, Bashiki banje na bene wacu, it's going to be a great event when he comes. ukuza kwa Yesu kuzoba ari ibintu bitangaje cyane, azoba ari ikintu kidasanzwe. Those who died in Christ will rise. Abapfiriye muri Yesu bazozuka. Before he comes, Mbere y'uko aza we lose some, turatandukanye n'abo dukunda, but it's for a time. ariko ni by'akanya gato. But when he comes, it will be family reunification. Igihe hazoba agarutse imiryango izosubira kuba hamwe. The angel Abamarayika will go bazomanuka and raise up those who died. kumva bazure abapfuye. Remember when Jesus raised up Lazarus? Mwibuke igihe Yesu yazura Lazaro, He went, he said, Lazarus, come forth. yaragiye aravuga ngo Lazaro sohoka wino. Do you know if Jesus had said, you who are dead, come forth? Nimwibaze igihe Yesu ari kuvuga ngo wowe wapfuye ngwino, Do you think Lazarus alone would have come? They would have come so many. Yesu yakavuga ngo mwebwe musinziriye mumva nimuzuke, ntihari kuza Lazaro gusa, hari kuzuka But he benshi. said the name. Ariko byabaye ngombwa yuko avuga izina. And God knows all of us by name. Ariko bagenzi Imana twese iratuze mu mazina. And he's going to raise those who are ready, who are his. Azozura bo Those who died in Christ. biwe bapfiriye muri we bamwiteguriye. Not those who neglected him. Sabo bamukengera ntibamuha agaciro. When he comes, we might still be in the churches. Ashobora kuza turi mu mashengero, It's good. ni byiza. But we can be in the churches and still be lost. Turashobora no kuba turi mu mashengero tukazimira. We can be member of the church, the Adventist, the Seventh-day Adventist Dushobora church, kuba turi muri ishengero ry'Abadventiste tukazimira because we did not learn to know him personally. kuko tutize kumugira Yesu uwawe ku giti cyawe. We need to take personal time Dukeneye gufata umwanya umuntu wese ku giti ciwe, to study, to talk to him, to listen to him. kugira ngo tuganire n'Imana kandi tukumva Imana ivugana natwe, And even if we will die, kugira ngo nubwo twopfa we will die in peace, dusinzire mu mahoro, because we know kuko tuzi neza one day he is coming for me. ko umunsi umwe azoza ku bwawe, azoza ku bwanjye. So when he comes, Mwibuke igihe azoba aje, it will be a glorious happening. bagenzi, uzoba ari umunezero ugoye ku muntu yovuga utangaje. Glorious. Azoba ari ibintu byiza That's the binejeje. fifth one. That's the fifth one. Iki ni kigira gatanu. Ukuza kwa Yesu kuzoba kuri mu bwiza butangaje. The dead in Christ Abapfiriye muri Yesu will be raised incorruptible. bazozuka mu mubiri utabora. And those who will be still alive Abazoba bakiriho will put on immortality, bazokwambara ukudapfa, glorified. bazokwambara ubwiza. Matthew 24 verse 30. Matayo 24:30. And they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven Bazobona umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru, with power and great glory. afite ubushobozi, aje no mu bwiza bwiwe For butangaje. as the lightning comes from the east and flashes to the west, Nk'uko umuco urabiriza iburengerazuba, iburasirazuba ukabonekereza iburengerazuba, so also will the coming of the Son of Man be. niko ukuza k'umwana w'umuntu kuzoba kumeze. So if somebody is in Australia, Rero
rero umuntu ari muri Australia he will see the lightning. azobona uyu muco. He will flash from Brazil to Uyu Australia, muravyo uzokubita uva muri Brazil ugenda passing in Burundi. uce mu Burundi. Everyone will see it. Buri muntu wese azowubona. It will be climactic. Isi yose It will be climactic. bizoba ari ibintu by'umwuzuzo isi yose izobona. Now I saw heaven opened, and behold, the white horse, Maze mbona ijuru ryuguruye, mbona igitwazi, and he who sat on it mbona ingamiya n'uyicaye ku was called faithful and true. yitwa mwizigirwa kandi umunyakuri. Who is that? Uwo ni nde ga yemwe? And the armies of heaven, Maze ingabo zose zo mu ijuru, who are these? abo ni bande? The angels. Abamarayika. They followed him on white horses. Bamukurikira bari ku bitwazi byera. Now out of his mouth goes a sharp sword. Mu kanwa kiwe hasohoka inkota. We have learned, the Bible says that the word of God Bibiliya iravuga ngo ijambo is ry'Imana sharper than any two-edged sword. ni inkota y'ubugi bubiri. So it comes a great sword, a sharp sword, that with it he should strike the nations. Yari inkota yo gukubita amahanga. The word of God is a sword Ijambo ry'Imana ni inkota to strike the nations. yo gukubita amahanga. The coming of Christ will be Kuza kwa Yesu decisive. kuzoba ari kuzanye ihinduka kuje guhindura ibintu. Are you ready? Mugenzi urabyiteguriye? Am I ready? Nditeguye bwanje. Let no one deceive you. Ntihagire ubahenda. Jesus is going to come, Yesu azoza, and every eye shall see him, ijisho ryose and rizomubonera, everyone will hear him, gutwi kose kuzomwumva, and he will come at the same moment for everyone on the earth. ntawe uzokwitangira undi kumubona, twese tuzomubona. Behold, the Lord comes with 10,000s of his saints Ehe, umwami uhora haraje ari kumwe n'abagororotsi ibihumbi to execute judgment on all, kugira ngo acire urubanza amahanga, to convict all who are ungodly. kugira ngo yemeze abo batizera Imana. The angels will come forth, Abamarayika bazozanana nawe, separate batandukanye the wicked abanyabyaha from among the just, n'abagororotsi, just the way the shepherd separates sheep from the goats. nk'uko umwungeri atandukanya impene n'intama. Which side will you be on? Mugenzi, ni kugwahe ruhande uzoba uriko? Today Uyu munsi is your day to choose ni umunsi wawe wo guhitamo where you will be when Jesus uruhande comes. ujako. Who says now, Ni bande kuno mugoroba bavuga ngo I want to be ndagomba kuba on the side ku ruhande of those who will welcome him, rwabo bazomwakira, unashamed but happy, badafise isoni ariko bafise umunezero, not those who will be hiding, saba bazokwihisha asking rocks to fall upon them, basaba ibitanda by'amabuye ngo bibagweko, but those who will say, the Lord, this is our God, abazovuga ati nguyu uyu ni uhoraho Imana we have yacu, waited for him, twari tumutegereje and he will save us. kugira ngo adukize. Is that your decision? Bagenzi, iyo niryo sengesho ryawe, niyo ngingo yawe. If you say, today I want a fresh start, Nimba uvuga ati uyu munsi nagomba intango nshasha, because I want to be ready for the second coming, kuko ngomba kwitegurira ukuza kwa Yesu kwa kabiri, because I want to stand on the right side, kuko ngomba guhagarara ku ruhande rugororoka, I invite you to come here to the front. ndagutera imwete ngutera intambo kuze hano. Asangwa ari ryo sengesho ryawe mugenzi, ndaguhamagarira gutera intambuko nguze hano. Karibu. Jesus Yesu is waiting with longing desire akurindiranye igishika cyinshi
to welcome you in the mansions he went to prepare. kugira ngo aza gushikane mu nzu yagiye gutegurira. And as time still lingers, igihe kiriko kiratwegereza, as we still have time before he comes, kuko tugifite igihe imbere y'uko aza kandi umwanya ugashishikara kugenda ugenda, we can still make decisions. turacasa akajya ko gufata ingingo, Decision for eternity. kugira ngo ingingo ibihoraho y'ubugingo. If you haven't taken a decision yet, nimba nta ngingo urafata, if you haven't taken a decision to be baptized, ukaba utarafata ingingo yo kubatizwa, to be ready, kugira ngo witegurire, it's your time now. uyu mwanya ni gwawe mugenzi. I'm going to give you 10 seconds and then we ndagiye pray. kubaha iminota 10 hama dusenge. 10 seconds ndagaha amasegonda 10 and then we pray. turaca dusenge. Right. We're going to pray ya gusenga for those who have already made the decision, kuri abo bamaze gufata ingingo, who did not come here, tajana imbere, but you say, ari ukaba uvuga ngo God, mwami I want to recommit my life into your hands. ndagomba kuvugurura ubuzima bwanjye ndabushira mu biganza Because I byawe. know that if you will come today, I am not ready. kuko ndazi ko amuzi uyu munsi ntiteguye, But I need to be made ready. ariko ndakeneye kwitegura. I ask you to stand on your feet ndagusabye ngo uhagurukire ku birenge byawe, to show your commitment to God. kugira ngo werekane ingingo yawe ufashe kuno mugoroba uyereke Imana. And then we pray. hama dusenge. Dear God, data mwiza, time is flying. umwanya ushishikara kurengana, You are soon to come. ugiye kuza vuba. You have gone to prepare a place for us. wagiye kudutegurira amazu, And you're going to come back to take us. kandi ugiye kugaruka kudutora. We don't know when, ntabwo tuzi ryari, but we know it's very soon. ariko turazi ko ari vuba We see cyane. those signs of the times. ibimenyetso by'ibihe birabyerekana. Help us to be ready, Lord, dufashe mwami tube maso, that we may not be distracted kugira ngo tudasamazwa, and that we may not be deceived, kugira ngo kandi ntituhendwe, but that we may be wise tube abanyabwenge, and wise unto salvation. twitegurira by'agakiza. And may you lead each and every one of us here iyobora umwe wese mu bari hano, to make sure that we connect with you, kugira ngo yemeranye n'umutima wiwe yuko yiyunze nawe, to be ready to receive your Holy Spirit, kwitegurira kwakira mpwemu yera, who will make us ready for your coming, atwiteguza ukuza kwawe kwa kabiri, but also that we may share what we learn with others, dusangize ibyo twize bagenzi bacu, and that we together may be preparing for your coming. kugira ngo nabo hamwe natwe titegura ukuza kwawe kwa kabiri. We pray that you continue leading the meetings, turagusanga ushishikare kuzigama ibi bikorane, and that you continue bringing your people to hear your truth, urushirize kuzana abantu bawe kumva ijambo ryawe, and continue blessing and using your speakers, your servants, ushishikare guhezagira no gukoresha abakozi bawe, and the translators, mbere n'abasimuzi, we all may be used by you, kugira ngo twese dukoreshwe, and that we together with those who are attending, kugira ngo twese hamwe n'abaza kwitabira ibikorane, we may be blessed and be prepared for your coming. duhezagirwe kandi twitegure ukuza kwawe, As we pray in Jesus' name, kuko tubisenze mu izina rya Yesu. amen. Amen, amen.